ino minsi hariho ubugizi bwa nabi bw'ububisha bwibonekeje. Aha twobubibutsa igenekerezo rya 29 z'ukwezi kwa12 mu mwaka uheze ku gasozi Gishiha muri zone ya Maramvya muri komine ya Burambi mu ntara ya Rumonge. Uwitwa Ruceke Antoine yarishwe arashwe, akaba ari uwa kabiri umuhanuzi w'umutumba agira kabiri. Itariki mwijoro itariki 31 z'ukwezi kwa 12 uyu mwaka uheze kwibarabara ry'indwi ahitwa Buhoro ni muri komine ya Mugongomanga mu ntara ya Bujumbura. Inkozi z'ikibi zarategereye imodoka Probox K ubusa 8335A hanyuma zirayirasa. Haca umwigeme yarimwo umwe aritaba Imana yitwa Ndayiragije Sibela, batatu bandi barakomereka n'umwe ataco yabaye. Itariki zitatu z'ukwezi kwa mbere muri uyu mwaka w'2021 n'igihe c'isaha 1:40 y'ijoro ku gasozi Nyakimonyi ni muri zone Vyuya muri komine ya Mugamba mu ntara ya Bururi. Hari inkozi z'ikibi zategereye umuduga Karina E5468A waruteye uja Imatana, hanyuma zirawurasako. Abantu batatu baca baritaba Imana, bandi batatu nabo barakomereka. Itariki 9 z'ukwezi kwa mbere muri uyu mwaka w'2021 n'igihe c'isaha 3:20 ku gasozi Gishiha muri zone ya Maramvya muri komine ya Burambi mu ntara ya Rumonge, witwa Gakima Marie Sylvain yarishwe arashwe amasasu abiri. Uwo nawe akaba ari umukenyezi, agacimbira inumbwe ku mutumba wa Gishiha. Uwo nawe akaba umukenyezi akaba yitavye Imana bariko baramujana ku ivuriro ryaho. Inyuma rero y'ubwo bugizi bwa nabi abajejwe umutekano barakoze amatohoza cyane cyane inyuma yo kuraswa kw'imodoka yarasiwe kwibarabara ry'indwi. Bakaba barafashe inkozi z'ikibi bagirizwa ububisha aribo baba tuberetse, bakaba ari Ndayishimiye Richard, Ndabadugitse Emery hamwe na Barangabana Diomede. Aba bose kandi bakaba bavuka muri komine ya Mukike mu ntara ya Bujumbura. Bafatanywe rero inkoho zibiri za Kalashnikov, amasasu ashikijana iyo nkoho nyene ya Kalashnikov n'agacupa karimwo igitoro basanzwe bakoresha muri ubwo bubisha. Kuko nk'ibi vyabereye Inyakimonyi Vyuya muri Mugamba baranaturiye iyo modoka, ari naho haciye hitaba Imana abantu bashika kuri batatu. Izi nkozi z'ikibi rero tuberetse zaciye zifatwa, bariyemerera kabi ko aribo babikoze. Ubu rero bagira dosiye yabo irarangira kugira ngo bace bashikiriza ubutungane. Hanyuma n'uwo wese yoba yaragize uruhara muri buno bubisha ariko araronderwa n'abajejwe umutekano kugira ngo nawe afatwe ashikirizwe ubutungane. Aha rero tukaba bwa mbere ho duteye ivyatsi ingendo yo kuja gukoresha iterabwoba bahungabanya agateka kazina muntu muri kino gihugu. Aba nibo rero bamwe bahora bababwira bahungabanya agateka kazina muntu. Ni bena abantu bategera abantu bariko bariyunguruza mu modoka bitahiye binezererewe bakaza kubakorera amabi nkaya. Cyo gituma ariko bararonderwa. Wowe wese yo baragize uruhara urucanke ruriya muri ububisha ariko araronderwa kugira ngo bose bashikirizwe ubutungane maze nabwo ubone kubakubita intahe mu gahanga. Aha rero
tukaba kandi dushimira cyane abene gihugu bo muri utwo duce byabereyemo ko batanze amakuru kandi no bariko baratanga amakuru yo gufasha kugira ngo izi nkozi z'ikibi zituzwe burundu. Tukanasaba uwo ari we wese azokumva ahantu hazoba hari inkozi z'ikibi ko yoca azitanga hakiri kare akazivuga kugira ngo abajije umutekano bazifate zitarashobora guhungabanya amahoro n'umutekano.